Hiniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzavuga kuri vyinshi bitandukanye cyane kuba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimo nk'igisata ca politike, umutekano, ubutungane, agateka kazira muntu, intwari bereye ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi baravye ukuntu ibintu vyifashe ngaha mu gihugu c'u Burundi, benshi bariko baribaza ico leta y'u Burundi iriko irakora, bamwe bakavyita ubusuma kurundi iruhande. Turaza gufatira uburorero butoye ku bintu vyinshi bigiye bitandukanye harimo nk'ibura ry'ifumbire ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho benshi mu barimyi bidoga ko bakagomvye kuba bararonkejwe ifumbire n'ihinguriro FOMI bakariha amahera yabo gusa bakaba batari babironswa. Turaza kandi kubandanya tubageze ko ibivugwa muri Anagesa cyane kwigugwa ry'ibigori, kontere za Regideso, plaque z'amapikipiki, passeport, permis de conduire, igitoro n'ibindi vyinshi. Tukiringa ku gitoro benshi baribuka ko umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2022 ubwo ari imbere y'isinzi ry'abene gihugu yitangarije ko ivyigitora vyifatiye mu minwe. Ico gihe nibwo Alenge Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere, ico gihe yaragiye gukugwa mu mabanga, yagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu harimo nko kuburabuza iza ry'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi, ifumbire n'ibindi vyose vyankenerwa bene gihugu bakenera muri ico gihe. Sivyo gusa kuko Alenge Bunyoni yagiye yaragirizwa ibindi vyinshi bitandukanye nimo no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'inzego zitorewe n'abene gihugu, ugutembagaza ubutegetsi bwa Varisi Ndayishimiye. Ivyo Alenge Bunyoni yafunzwe n'ubundi bikabandanya vyibonekeza ngaha mu gihugu. Benshi bakavuga ko ikibazo kitari Alenge Bunyoni, ahubwo ikibazo cari ikibazo kiri hagati ya Alenge Bunyoni ndetse na Perezida Varisi Ndayishimiye. Hari ingendo itangaje leta ya Perezida Ndayishimiye ikiramenyereza abarundi ivyo bakeneye babiriha imbere, ariko bakabaho batazi igihe bazobironkera. Bamwe imyaka iraca badahawe ivyo barishe canke bagasabwa ibiturire kugira ngo baronke ivyabo, ahandi naho bashora ivyabo bakabiha leta, bakabaho batazi igihe bazoronkera amafaranga yabo. Abashikiranganje babijejwe ntaco bigera babivuga ko. Umushikiranganje umwe Rudende yigeze kugira ico avuga ni Arendi Kumana, nawe yavuze ko harimo ubusuma bukomeye mbere ko ashobora no kwasiga ubuzima n'ibindi vyinshi. Yatangaje ubwo ari imbere abashinga amateka ndetse n'abakenguza amateka. Ibintu bikorerwa muri FOMI, reka dutangurire ku ifumbire. Ibintu bikorerwa muri FOMI nakataraboneka, abanyagihugu bahirishwa ifumbire batabona na leta ikareha gutyo nyene. Abanyagihugu bakazorindira bakabura, irima rikagera umwaka ugahera, abanyagihugu bakabura inyishu, noneho bagasigara binginga abategetsi mu nyuma bagasabwa ibiturire ku ifumbire yabo bari bararihiye. Mu nyuma noneho bikanegeraho abarimye baja kugura ya fumbire yabo mu babutike y'imbonera kure n'abandi bategetsi bagadubira kuyigura umurengera kandi aribo bari barayiguze itaranakogwa. Umushikiranganje bijejwe Karenini Mbarushimana ntaco yigera abwira benye gihugu, n'imiburiburi yohabwiye ati amafaranga yanyu mwaduhaye ngibi ivyo yakoze. Yosavye imbabazi kubona atashoboye kubaha ivyo barihiye nkuko benshi bariko babigarukako. Bamwe bati ifumbire rya FOMI igurishwa mu mabutiki iva hehe mu gihe abarimyi batarahabwa iyabo barishe. Aka kabazo k'abanyagihugu nta kabazo gahambaye cyane, k'abanyagihugu ngo baraguze ifumbire amafaranga yabo amaze umwaka ahawe FOMI. No kuvuga ko amafaranga FOMI yakoresheje mu gukora ifumbire ari ayabarimyi. No kuvuga kandi ko ifumbire yose yakozwe ari yabarimyi. Abarimyi rero bakaba bamaze umwaka wose bataronsa ifumbire yabo, ariko mabutiki iriyo ku giciro kinini cyane. Umunyagihugu muri commune Bisoro mu ntara ya Mwaro yahahora yatwandikiye ati kuvyerekeye ingeri n'amabanga, wihweje abanyagihugu ayo babonye birateye isoni. Ibihe ni vyinshi bariha udufaranga twabo ariko ntibahabwa umwavu. Muri Mwaro ya kera yahora yitwa commune Bisoro, agafuka ka angeri mwe kagurwa 120 vy'amafaranga y'amarundi. Ibaze abayidandaza mu manyanga barayironka, ariko uwarisha udufaranga twe akabura. Si muri Mwaro honyene kuko agafuko k'ifumbire ya FOMI kagurwa 120, hariho ahandi henshi bimeze gutyo. Mu Kirundo hari watubwiye ko bayigura 90 agafuko k'ibiro 25. Aho nukuvuga ko yitwa ko izimbutse. Abayigura ni babarimyi nyene, bamwe nyene bahaye umutahe FOMI ngo ibakorere ifumbire. Muti rero none iyi fumbire iva hehe? Mu gihe benshi bavuga yuko
ifumbire itaboneka mu gihugu kandi hakaboneka bamwe harimo n'abategetsi bakora urudandazwa rwayo. Iki kibazo kiraraba cyane abatwara Burundi aho hose hagurishirizwa ifumbire hari habajejwe intwaro nta musaneri numwe atabizi nta buramatara atabizi kuko na hano twama tubivuga. Umushikiranganje ajejwe uburimyi Karinimba Rushimana arabizi neza ko ifumbire igurishwa. Umushikiranganje wa mbere Nestor Ntawontuye ese yobabizi ese president Ndayishimiye nawe yobabizi ngo nimba abategetsi bose babizi basigura gute ko iyo fumbire yoba iva he mu gihe abarimyi bayirishe ngo ikorwe bo batayironse nimba babizi bapfaniki n'abayigurisha. Bamwe bati ese koko hatangajwe ko hari leta y'abasuma abantu baba bihenze nimba atari abasuma bigende gute ngo leta ihagararira abasuma ibareke bagurisha ivyibwe umurimyi atacamira. Hari umunyagihugu wo ku Kiryama muri komine Matana yanditse ati yo erega natwe muri zone Kiryama muri komine Matana nagahombera munwa nta ngeri turonka kuko turatonda ukazubona ngo angeri iraheze muga ugiye kuri botike ukumva ikirongo ni 4,000 utarimbonera kure yemera ntuyidandaza aho twovuga nka Ejide Mapi hamwe na Nzigiyima. Iyo tubibwiye chef de zone yitwa Jean Ndikumana bitagihugu atubwira ngo turaba vyonzi ngo ntitwatoye CNDD FTD ngo urabona rero ko bihaye amajwi y'ubusuma turasavye n'ukuri mudushirire ubutumwa ahabona murakoze. Hari undi yavuze ko ivyifumbire atawukibivuga komine Muyinga zone Gasorwe hoho bayitanga mwijoro ngabo bosi nibo bitorera iyo myavu umunyagihugu asanzwe ayikene aja kuyigura no kuvuga gafuko kamwe kugira akaronkurenza ko 15,000 kuyo kategerezwa kugurwa ngo butwe twarumiwe. Ica kabari kibazo abene gihugu benshi bafise muri kano kanya cyane cyane abarimyi. Tuvuye tukiri mu gisata cy'uburimyi umurimyi ararima yimbuye ibigori vyo agategekwa gutegerezwa kubishora muri societe ya leta yitwa Anagesa. Umurimyi akabikora nkuko yabitegetswe akazorindira guhembwa akabura umwaka ugahera atabonye agafaranga kiwe imigambi yikamupfana irindi yimbura rikagera atarahembwa amafaranga y'ivyambere. Naho umushikiranganje bijejwe Karinimba Rushimana ntaco yigera abwira abarimyi uwagize aravuga yabaye umushikiranganje arendi kumana nawe yatubwiye ko Anagesa yuzuyemwe ubusuma gusa. Yanavuze societe yindi yitwa Siapi yiba barundi bashoye ibigori vyabo muri Anagesa. Kumbure ngice atavuze nuko muri bene societe harimo umwe mu bashikiranganje bari kumwe muri leta nkuko tuzobigarukako. Tukabandaniza kubivugwa muri Regideso. Abantu batari bake baridoga ko bamaze amezi umwaka abandi imyaka igeze kuri ne bararisha amafaranga ya konteri y'amatara. Ico gihe cyose kiraheze batazi igihe bazoronkera konteri zabo. Bamaze ico gihe cyose bararindire guhabwa amatara kandi baramaze kuyarihirira. Uti none nk'aya mahera amaze imyaka 4 ariko arakoreshwa ibiki? Umushikiranganje bijejwe Hassan Kibeya ntacabwira abanyagihugu barishe mu makonteri utavuzwe we ni Lieutenant Colonel Jean Albert Manigomba atwara Regideso. Hakaza n'ikindi kibazo cha passport kimaze imyaka arakananira abahinga igiciro kirazwi amafaranga ariho imbere ariko hageze kwironka ni ikibazo. Harabo bumva bamaze amezi n'amezi bararishe ariko ntibayironke bamwe basabwa igiturire kingana n'igiciro cha passport incuro hafi 10 kugira ngo baronke passport yabo baba bararishe. Umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye ajejwe ico gisata nta munsi numwe yigera bivuga ko utavuzwe we ni General Major Maurice Mbonimpa ajejwe PAFE. Permis de conduire ikibazo cha permis de conduire cyo ntikivugwa. Abantu bakavuga ko bamaze imyaka irenga 2 barindiriye kuronka permis de conduire ufise igiture gishobora kurenza incuro 10 igiciro cha permis de conduire we agenda yitahanye. Umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye bijejwe nawe ntaco yigera bivuga ko. Hari benshi kandi bidoga ingene baguze ipikipiki kugira ibafashe kwisununura mu buzima. Muri Robert bararishe plaque y'ipikipiki yabo none amezi n'amezi araheze batararonse iyo plaque d'immatriculation. Bahirahiye bagashira ya moto yabo mwibarabara batagira plaque biturire batagerezwa kwa abapolisi na gacamutwe. Nta mutegetsi numwe yishira ibibazo by'aba bantu nta numwe abahumuriza ngo abahe n'icizere ko zizoboneka. Benshi bati leta irakwiriye guhagarika kurihisha ivyo itaratanga. Uti ko umuntu ariha ivyo atararonka kubona leta ikoresha amafaranga y'abanyagihugu nk'umutahe wayo mu nyuma ikagaruka gushinyaguriza abanyagihugu nakamaramaza. Birabaje cyane kandi kubona leta idashobora no kugira ico ibwiye abayihaye amafaranga yabo bikayobaje kandi kubona umunyagihugu atanga igiturire ku bintu vyiwe.
Leta ya Evariste Ndayishimiye ngo nitanga umuco ku bantu bose ifitiye amafaranga ariko ikaba idashaka kubaha ivyabo. Leta ya Ndayishimiye kandi iriko iriba abanyagihugu. Vyihuta harakenewe ingingo ihagarika kurihisha abanyagihugu ivyo batarabona. Ngiyaba fomi iziko umunyagihugu ariho ifumbire ari uko iyimuhaye ntiyakwigera isubira kureka gutanga ifumbire ku banyagihugu. None ubu kuyitanga no kureka ntaco bitwara fomi yo iba yaramaze kuronka ivyayo. Na leta ngo ntiyosubira kuvuga ko fomi iriko irasaba amamiliyaridi y'umurengera kuko vyoba vyoroshe kubona abaguze ifumbire uko bangana. Nta munyagihugu yosubira kuja kugura ifumbire yiwe kumbonera kure nkuko benshi babitangaza kandi babigaragaza mwishavu ryinshi babona ko leta iriko iriba abenegihugu atacamira mu gihe indongozi zo zizamura inyubakwa zigeretse mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'ahandi henshi hatandukanye mu gihugu. Tusubiye kandi nanone kubiriko biravugwa kuri fomi ngo akagasuzuguro ni gahere. Ifumbire yakozwe amafaranga yabo nibayihabwe simfashanyo baje gusega. Aha nahitwa mu ruce mu ntarakera ya Bubanza komine Mpanda ikibazo c'ifumbire cabaye ndanse aho bazana iri kurushi. Twebwe amahera yacu yagiye imbere ariko abiriwe batondeye ifumbire umunsi wose n'inzara hakaronka 30% y'abatonze abandi bagasubira inyuma atani ntete. Imirima irahishira hama ngo tuzogere mu gihugu cifashe. Ngiyumvire kugombora ifumbire mu kwa 10 ikagera mu kwa 3 tutarayironka ngo ni y'impeshi ikazoza muci hama ngo umunwa wose uronka icutamira ngo n'umufuko wose uronka amahera atamwavu dufise. Ngarika amahera yacu barayegeranya banezerewe natwe batazi ingene imiryango yishwe n'inzara kubwo kubura ifumbire. Ndabasavye ntimwave mutanga amazina yanje ngo ngire kubura ico ifumbire narihiye nongere mbure n'ubuzima bwanje. Ukuntu abanyagihugu bariko barafatwa ku kibazo c'ifumbire wome ngo nabaja gusega imfashanyo. Fomi ikoresha umutahe w'abanyagihugu baba barisha imbere ifumbire. Abanyagihugu bakwiye ngo kwitwa bene fomi turavye uko ibintu bimeze. Fomi na leta ngo nibubaho umunyagihugu yatanze amahera yiwe hama bamuhe ivyiwe mwiteka. Ingingo yihuta kugira fomi rero yubaho umunyagihugu ngo umunyagihugu azohore ari haruka hawe ifumbire yiwe nkuko bigenda ku bindi bidandazwa. Niba fomi ifise umutahe wayo nikora ifumbire hanyuma umunyagihugu ayigure yamaze gukorwa. Ivyo fomi itabishoboye ntihaza yandi mashiramwe bahiganwe ku rubuga. Umunyagihugu ntiyogira gutanga umutahe fomi ikoresha akongera gufatwa nabi gutya kose ngiri ryoba ari ibara mu gihugu nkuko benshi mabaranira agateka kazi na muntu babishikiriza. Reka ano makuru yacu tuyabananize ikarusi muri zone Kirambo. Abanyagihugu bagiriza abatware babo ko babivye ifumbire yari gutangwa ku munsi w'ejo heze. Aho muri zone Kirambo vyari bitegekanijwe ko hatangwa ifumbire ku munsi w'ejo heze ku banyagihugu uretse ko hazanywe idakwiye. Ivyakurikiye vyabaye akamaramaza. Ifumbire yagurishijwe ku badandaza bava mu yandi makomine. Abarimyi barifumbereje bagiriza chef de zone Emmanuel Nkunzu Burundi be n'umuhanuzi wiwe ajejwe iterambere Gerard Batazira Nyamitwe karibo banyuruje ifumbire yabo bakavuga ko atari ubwa mbere ivyo bishitse bagatabaza. Mu vyo bashize ahabona bagize bati twagomba mutuvugira ibi bintu ko kijanye n'umwavu wa fomi. Turi mu ntara ya Gitega Ikarusi muri zone shasha ya Kirambo. Uno munsi yari hategekanijwe gutangwa ifumbire uko bipanze bivanye n'ifumbire bayabonetse muri zone umutumba wose baragira imifuko bawugeneye. Akamaramaza kabaye kubijanye n'umutumba wa Kirambo. Umutumba wa Kirambo warugenewe imifuko 180 ariko basoye imifuko 129 baca barigira. Ako kanya rero twabona amamoto ava Gasorwe muri Muyinga agomaza gusomba. Nitwamenye ko ifumbire yacu iriko iraribwa. Aha rero n'udutike twacu twari dufiswe n'abategetsi bari baturaranye kandi atafumbire baraduha. Abanyuruzi ifumbire yacu ni chef de zone Emmanuel Nkunzu Burundi Batazira Burende be n'umuhanuzi wiwe jejwe iterambere bita Gerard Batazira Nyamitwe. Utaha twese twari twumiwe kubona batwifumbire bakadutwara n'udutike twacu. Mu kanya isaha imwe y'ijoro niho tubonye badusubiza udutike kubera abantu bagumye basemerera ko batavyemera ariko kugeza ubu nta na kimwe batubwira kukungene tuzoronka ifumbire yacu.
uti none turasavye mu bishire ahabona bikiri mu maguru masha kumbure vyoshikira bo hejuru bagategeka chef de zone ko atanga iyo fumbire ku banyagihugu. Uti subwa mbere bitubaye ko oberuka baratugize gutyo umustanere yaraje turabimubwira ariko ntaco yatumariye. Turasavye abategetsi bo hejuru bakurikirane kino kibazo kuva ku mushikiranganje kare nimba rushimana uramatari wa Gitega na umustanere wacu bakurikire ko duhabwa ifumbire yacu yose nkuko twayandikiwe. Murakozi. Ubu bwose akaba ari ubutumwa bw'abene igihugu mwishavu ryinshi bariko barashikiriza inyuma yo kurehira ivyabo gusa kugira ngo babironke bikaba bimeze nko kubisegera. Benshi rero bagatabaza inzego nkuru z'igihugu bakanakebura umukuru w'igihugu nyene cyo Ravasi ndashimiye ko yofata ingingo cyane zijanye n'izi ndongozi z'abasuma nubwo yivugiye ko ngo izi ndongozi z'abasuma kugira ngo bahagarike ubusuma buriko bugaragaraho biba abenegihugu atacamira. Nande makuru yose turiko turabategura rero n'umwanya ntuze gucikanwa usyonde subscribe canke sabone ne butarafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza no Muza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora. Amakuru yacu yo arabandanya.